online. Twagendeye umuntu afise impano itangaje, twita ko itangaje kuko n'abantu bakenya bayifise, n'abayifise usanga itafise ubushobozi nk'ubw'impano yiwe n'abafise. Uwo muntu niwe tugiye kumenya neza uko yitwa, ivyo akora, uwo ari we, ibintu akora, uko yabitanguye, ibintu vya bene uko nyene niwe tugiye kuraba. Izo mpano cyangwa umuntu muraza kumubona, muraza no kumenya, aza kwidondora, aza kuvuga n'uwo ari we. Murahawe ikaze mudukurikirane, haba YouTube, Facebook, Instagram, ahantu hari hose mugwe muri kumwe na twebwe. Murakoze kandi murahawe ikaze kandi bugira kandi. Turabaramukije cyane. Amahoro. Nje ko ndabatembereye, jeje ndashobora kuba ndabazi, ndashobora kuba nzi n'ivyo mukora, ndazi abo muri bo, ndazi kira kintu cose. Mwamwitwa bande kugira nk'abaturaba bamenye abo muri bo n'ivyo mukora n'iki mu ijambo rimwe? Mu ijambo rimwe mfate nko mazina, nitwa Ndayishima Hervé, niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Mugabo kubera ko usanga umuntu afise ibyo akora hanyuma bikamu exige signature nk'umu artiste, ndi umu artiste, ni ukuvuga nkora ibikorwa mvabwenge arivyo bijanye no gushushanya, nkaba nkoresha ikaramu nyene nk'igikoresho kiri mu Gifaransa bavuga ngo de prédilection, ni ukuvuga ico nkoresha cane kurusha ibindi, sino ndacapisha amarangi, ndacapisha crayon, ariko gucapisha ikaramu nkabicapa ku rupapuro niyo novuga ko nkoresha nka technique de prédilection. Rero nibaza ko mwidondara ari nk'uwo ya signature navuga ni Yish, nitwa Yish. Mugabo nko muri buno buhinga bugezweho turakenera ama réseaux sociaux niki, haca yiyongera ko karamu kugira ngo bihe abantu kwiyumvira kuvyo nkora. Mwumva ko niyo karamu nyine numva ariyo nkoresha vyose. Ego imbe Yish ko numva umenga twokita ko ari akazina k'ubuhizi, ikaramu yo twabitahuye iyo biva, watubwiye yuko ari ikaramu arico gikoresho cyawe usanzwe ukoresha muri uwo mwuga wawe, umwuga wo gushushanya. Yish ivyo sinzi wowe iryoba ari ryo wahawe n'abavyeyi canke kubara akantu kakazina wavuze ati witoreye kameze neza, kavuga naba ari nk'umwuga wawe canke igisinzi? Yish ni à la fois izina nahawe n'abavyeyi, mugabo kandi ni izina nihaye. Ariko kandi igituma novuga ko ari izina nahawe n'abavyeyi nuko ryavuye muri Ndayishima plutôt, izina nahawe n'abavyeyi, hanyuma nkurako utudome dukeyi turi imbere n'utundi turi inyuma kugira ngo vyo ntibikeye embouteillage. Urumva wakuye ko ni nda, hanyuma hanyuma ucukura ko yima, urumva shiza Yish. Ndanabatanze no kwimenya ariko waturaba. Ego mbega gushushanya wawe wabitanguye ryari? Musanze gushushanya nkuko nkunda kubivuga kenshi, gushushanya si ibintu uvuga ngo ni jewe ngo nabikoze jenyine ngo abandi ntibabikora. Uwigeze kuba umwana wese akaba azi ko yari umuntu ari normal, afise ukuboko n'ubwenge, yarakinishije igikoresho cyo gushushanya. Ibikoresho byo gushushanya ico gihe ku myaka y'abana ni yari amakara, ingwa yo mw'ishuri, ibuye uri gucapa akaduga. Rero gucapa niho najewe byatanguriye, nabikoze nk'abandi bana. Mugabo question ikihaba ni kuguma uri umucapsi n'igihe uba wakuze, kubera ko uhura na byinshi uba wokunda canke ubona harimwo abariko barabiteramwo imbere, gutyo ukaca usanga ugize izindi passion, uragiye mu bindi. Sino gucapa ni activité iri commun, ikorwa n'abantu muri rusangi iyo bakiri ku myaka y'icana.
ego gucapa uko mbona umenga urabishoboye gose, ego nivyo twese twaracavye, twaguma turiko turicapira utuntu tutuzingi tumeze ukuntu bikaca biboneka ko ari umwana ucafye. Wowe ko mbona umenga harimo n'ubundi buhinga wisangije, hari aho wavyize vyagenze sinzi uwo dusigurira gatonya. Nsubiye inyuma gato nuko jeje muri ya myaka y'ubwana bavuga aho abana bakina ibintu byinshi ko wasanga ibyo bakora so gucapa konyene, hari imipira hariho n'ibindi, ntabwo nari mfise ubuhanga mu bindi bintu bitajanye n'ubugenegene. Ni kuvuga ibintu nari mfisemo ubuhanga ni ku buntu bijanye n'ubugenegene, gucapa, kubumba, gukora utuduga, gukora indege, urumva vyari ivyo bintu nshobora. Hanyuma ibihe byarabandanije ko ari byo bintu byonyine nari nshoboye, byaroroha yuko nguma nyine perfectiona, ntera imbere ku munsi ku munsi. Hanyuma ko ari byo nari nshoboye byonyine, urumva naho naja gukora ikindi kintu nisanga nyine impera n'imperuka ngaruka mu gucapa nyine. Rero imyaka imaze kugenda naragiye mw'ishuri ryigisha ku bijyanye na art, ibyo bita ama art plastique. Mugabo ava yaho hari ibihe naciyemwo navuga ko byamfashije kubandanya ndi umucafyi. Navyo si bindi ni nko kuba ku ishuri niga muri interna, iyo ncafye narashobora kuronka 500, 100, 200. Wanashaka hari n'igihe igihe cyararengengera ntacyo tugira wasanga rero genda uko nkorera devoir umunyeshuri ari devoir yo gucapa, hanyuma nkaca nyene ndonka ubwo buryo bumfasha kubandanya ubuzima. Voilà. Dufate nk'uko mbona umengo uracari muto mu myaka, kwisura gute ibintu byawe nuko nyene ubona hoho mu kibano aho baye umwuga wawe wo gushushanya bawakira gute? Bawakira neza canke bawakira nabi? Nkuko twese dusanzwe tumenyereye yuko nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariho imyuga imwe babonye acabona kuri gitandero kubera nk'imyaka ufise urumva uri mu adolescent iki ibintu byawe nuko nyene. Ego nubwo warize wize ivyo nyene vyo gucapa, ariko mugabo hari ukundi kuntu babifata, hari ukundi kuntu bashaka kubifata. Urumva ntibasubira kandi guhara ati urumva nivyo yize nivyo yagize iki ibintu byawe nuko nyene. Sinzi ukuntu rero babifata. Je novuga yuko muri societe y'u Burundi urumva hari bivanye na culture canke n'iki byose, hari ibintu byinshi byaje bivuye mu mahanga ku buryo hari ibyisangwa nga bitakiriwe uko byabwirizwa kwakirwa. nk'abo baraperi hari kuntu aba ari oblige kwambara kugira ngo nyene ase nk'umuraperi koko. Hanyuma twebwe Imana tugira mu mwuga wacu nta kuntu ntibitwegizija gusa ukuntu, ntibitwegizija gufita culture kanaka. Icyo bikwegizija ni kugira ubwenge bwo kumenya ingene aba creative mu byo ukora no kubikora neza. Hanyuma societe yo nyene ubwayo irajija ati ibi bintu ni byiza canke ntibikwiriye compliment zatari. Rero iyo compliment ugize Imana zikaza no kuvuga uko guterwa intege, hari ababikora mu buryo butandukanye. Hari abavuga bati urashoboye, courage, uzogere kure. Hari n'abandi rero bo baza nyene mu buryo agakora mu mufuko akavuga ati kuri iyo mpano yawe ngomba uzoncape, nkaje ndi umucafyi ngomba uzoncape, hanyuma nanje ndaguhe rino faranga. Ugasanga ni nk'umuntu agomba gutanga kado, cyangwa ugasanga ni ashaka nyene kwibona nyene ariko ari kuri ari yacapwe. Ibintu nivyo. Ego nta ntambamye uhura nayo iyo uri kuracapa, haba mu gucapa
wumva ibintu byawe no kunye mu mugaye wawe nta ntambamye uhura nayo. Bon sinovuga ko intambamye mu bisanzwe genda umuntu ari optimiste ari kandi ari positif. Iyo hageze kuvuga intambamye simvuga izo abandi bantera, mvuga jewe izo nitera rero nazo sizindi ni kuba hari igihe numva jewe nyene ndambiwe kubera gucapa n'igikorwa ukora uri umwe sikakuya kwa football muja hamwe umwe agatanga ipasi undi akasubiza. Ntago ciriyemo urambirwa gute? Urambirwa mu kuruha canke urambirwa gute? Mu bisanzwe iki urabana nkuko nabivuze ni igikorwa ubwenge buraruha canke na position nicayemwo hari igihe umugongo uruha, donc aho sina question y'ubwenge ni uburyo buri physique. Narigeze no kugwara umugongo nyene ndamara igihe kinini ntabikora. Rero ni uko kuruha canke kiretse nuko kuruha n'iryo rungu uca wisanga utari kurakora ibikorwa neza nkuko wabwirizwa kubikora. Iyo rero urumva n'ingorane imba nitejewe nyene, mugabo ndashobora ndazi uburyo nama ndabigenza kugira ngo shobore kuvyura uwo mwete, shobore kuvyura izo ngoga zo gusubira gukora ibintu neza. None dufate nka twebwe duhora tugukurikirana haba kuri Facebook haba ahantu hariho hose tugukurikirana, ko hari amadese tumaze kubona, hari ibishushanyo tumaze kubona, ibishushanyo by'abantu abarundi abo hanze abari celebre bajya benshi gose. Hari amadese umenga ashobora kuba ari limite tumaze kubona n'amaso y'iwacu. Ajya amadese yo bari umaze gucapa yonyene canke rero n'ayandi madese ho rucapa tutigera tubona nkayo wari kwavuga nk'umuntu ashaka kuvuga ati ndaguhaye 2,000 bingahe hanyuma uducape udushushanye. Haba hari andi madese tuba tutarayigera tubona utatwereka cyane? Arahari cyane kandi nibaza mbere ko ari nayo menshi, kubera ko abakiriya burya wewe même si aba yamenye kubera izo na publier ntibiba bisigura yuko nawe akeneye kuba publier. We ahanini kenshi baraza bakeneye guprofita iyo mpano yanje tu. Rero izo dese zirahari kandi nazo nyinshi. Hanyuma ngira ko mvuga nko kubijyanye na titre cyangwa category z'amadese yanje muziba poste, hari iz'abantu b'ivyamamare mbere bataba banzi kandi atanaho tuzofa duhuriye. Hari n'abapfuye imyaka nka Bob Marley nazo tuzofa duhuriye, Martin Luther King naho nzobona. Mugabo ni amadese amfasha kwerekana impano yanje, mugabo biciye mu kuba ababazi baca bamenya na jewe. Hanyuma hari ayandi madesa usanga ari abantu bahari nyene mbona nyene sanzwe nobona kandi mugabo nabanyene b'ivyamamare kugira ugasanga bivanye na audience cyangwa public ndiko ndasibla. Nk'akarorero ngomba nko gucapa umunyabubanza ngomba nkuko abanyabubanza bamenya, hariho nk'umuntu ushobora kwiha bivanye n'abantu nzi bamuzi, nkaca mvuga ati reka nca kujya umuntu hanyuma nce ngerageza abanyabubanza bayibonye kubera bamuzi, barashaka kumenya uwabikoze, hanyuma urumva baca bamenya jewe nyene. Hakaba n'izindi dessin, amadessin usanga ari ama œuvre mbwirizwa gufita ari prêt kuba expose. Ayo nayo urumva abafise sujet, abafise description yayo. Harande yizo nazo hariho ayandi ma œuvre mfita ari ama œuvre agomba kweduka isi. Par exemple ugasanga na madessin aza gukora nko muri competition ijanye no guharanira agateka k'abana. Ayo niyo yandi moko y'amadessin mbafise.
numva ko ahanini ari nk'izo. Ego bega ushatse kumbwa ko wowe ufise akantu k'akabiro ukoreramwo nk'uko twavuga ati hajyanye ni kwa isi nyine turahabona nyine ni hakorera umva ntituzoguga kandi turamusanga muhira nk'uko twe twagusanze aho uri sinzi yuko ufise akabiro kiwawe uvuga ati aha nahi wawe. Jeje ibyo mfise byose biri mobile, ni ukuvuga ndashobora kubitemberana kandi ndi umuntu akunda gutembera. No musanga ndi muri iriya ntara, ejo usanga ndi hariya, iyo kwishuri hatadufatiriye nisanga ndi ahandi hantu hatandukanye. Rero biro mfise ni biro, sinovuga ngo sinovuga ngambira abantu ngo uzonsanga aha gutya adresse niyo ya ibikoresho ndanakira nashima si byinshi. Ni ordinateur yanje, n'igihe ntari bwaronke ordinateur ndimo nakenera ikintu kinyereka iyo foto cyangwa iyo image niko ndasubira n'urupapuro hamwe n'ico bita planchette, no kuvuga ico nshaka urupapuro hamwe n'ikaramu yanje. Urumva nta bintu byinshi kiretse hamwe no tangura no guproduce nandi ma service yongera ku gucapa, ngira niho nzokenera bureau nene iri ahantu iri permanent. Mbega namba atari secret wotubwira impamvu tubona muri ordinateur wawe iyo foto uri kuracapa ngaho nye ku iyo ico gicapo uri kuragira ngaho ku rupapuro ko tubona harimo mu mirongo gucyanye, niko ifoto ibisanzwe imeze canke? Mu bisanzwe ama technique yo gucapa ni menshi, hageze ku vya dessin d'observation bivaye no kwihuta ubu ufise canke na concentration bukeneye canke n'ubuhinga bwawe aho bugera. Sinzi ko abantu bariko barabibona baza kunahura ni technique zo gucapa zexija ko gucapa ikintu ubona. Rero swat shobora gushiramo ijya mirongo kugira ngo bimfashe gutora isura y'umuntu, ariko nshobora no gudakoresha ijya mirongo iyo ndiko nkore ibyo bita dessin d'observation iri direct, aho ari ma main avec kuraba dessin hanyuma nkabyigana. Ivyo navyo bivana na sujet ndiko ndakorera ko. Nk'ubu yari sujet ya ni portrait yihuta ikeneye kurira indege izogenda muri Denmark, hanyuma mba bica binyexija concentration nyinshi, en plus hariko n'amadetail menshi anyexija gushiramo ijya mirongo ndafise ingene ndayikenera iyo ndiko ndacapa. Mugabo ngira nk'ubu kubera ko ari interview atari nka tutoriel, bari kubona akamaro kayo kijya mirongo n'ingene ikora. Mbega yego warize etesa Gitega, hanyuma mu nyuma warabandanije canke sinzi ukuntu wobidusiguriye? Mu bisanzwe uno mwaka natanguye kaminuza niga business, mugabo kubijyanye no gucapa hajya iyo tuvuze ko hariho ishuri rya art, abantu nibatandukanye yuko ko hariya wigira yo gucapa, hariya wiga nyene ibintu biri academique. Donc gucapa bakwigisha kuba umu artiste, ariko gucapa ni wewe uvyigisha. Urumva bakwigisha kuba umu artiste, gucapa ni wewe uvyigisha, kuko kuba umu artiste vyexija kumenya ico gucapa bisaba. Navyo rero nivyo baratubaza mu ma examen, batubaza mu bibazo dukora, kandi nitwiga les cours ziri artistique gusa, kuko hariho turi ibiharuro, hariho turi bya physique. En plus n'aba artiste babayeho kera, wasanga bari abantu bari polyvalent, ku buryo wisanga ari aba peintre akaba no mu mathematicien. Hariho nk'akarorero ka Leonardo da Vinci canke Leonardo da Vinci, yari umu peintre akongera akaba umu architecte, akaba umu anatomiste, akaza kuba umu philosophe, akaza kuba no mu musicien. Urumva akaba kuko niyo anatomy yakora, urumva ko yamwexige ibiharuro, niyo architecture yakora yamwexige ibiharuro. Rero turi hariya kuri irya shuri twiga ibintu biri academique, ariko hageze gucapa ni wewe
na evre yawe. Dufate nkungaho hari abantu bari kuravuga n'amazina ciyancanga, hariho umugore nkunda kubona mwebwe abantu bashushanya mukunda, sinzi ko ari ukwigirako canke iki, ndakeneye kumenya neza n'abariko baraturaba Mona Lisa no nyene yoba amaziki akora iki, yafashije iki ibintu byo gushushanya, niwe yabizanye canke niwe yavyise izina ati reka dushushanye? Bon, Mona Lisa ntabwo kwanza barikeka ko yoba ari Mona Lisa canke yoba ari undi muntu. Ni hariho œuvre d'art y'umu artiste yitwa nari navuze Da Vinci, Leonardo da Vinci. Iyo œuvre d'art yiwe, donc kuri œuvre haba hariko ikintu bita modèle gishobora kuba ikintu, gishobora no kuba umuntu. Rero umuntu ariko abagize recherche kuri iyo œuvre bibaza ko yari uwo mugore yitwa Mona Lisa. Oya bon, ahubwo ndabeshe, Mona Lisa niwe ariko urya mugore ariko yari umugore, bavuga ko yari umugore w'umudandaza yari akomeye wo muri Milan, gusa muri biriya bice nyene vyaho Da Vinci yarari. Rero Da Vinci we yamukonsidera nkaho ari umugore wa mbere mwiza ku isi yose. Hanyuma nk'umu artiste aragishushanya, hanyuma arashirako ubuhinga bwiwe. Ivyatumye rero amenyekana urya mugore ni ahanini kubera ko ari irya œuvre yakozwe. Bon, ni ibintu vyinshi vyajyana interaction kugira ngo œuvre imenyekane. Rero sinovuga ko ari umuntu afise ico yamaze canke icatama canke adafise ico yamaze, ahubwo ni juste ko ari œuvre iri populaire cyane, izwi gose. Rero nico gituma uzokwisanga wayibonye ahantu hose, abantu benshi bayizi. Uno mu ndirimbo urumva abantu baguma ngo sweet like Mona Lisa. Mbega nk'ubunye uwo nyene gucapisha ikaramu, ni wowe nyene wavyiyumviriye canke takopie kwa? Bon, gucapisha ikaramu hariho ico bita touche, hariho style, hariho na technique. Technique ntushobora kuvuga ngo niwe wayidekuvye. Technique ya peinture nubo naho hoza umuhinga nyabaki wa art ntashobora kukubwira ati peinture yawe yatangujwe n'umuntu yitwa gutya. Na technique yo gucapisha ikaramu ntawo kubwira ngo byatangujwe n'umuntu. Hari abo twebwe tuzi batanguye kuva kera, mugabo nta gihari cemeza cyuko ari bo batanguye kuyikoresha. Ariko hageze ku bijyanye rero na style ukora, style bice bivana n'amasuje ukunda kuexploiter. Hariyo rero icyitwa touche rero nayo ni kwa kundi œuvre yanje nahito biriko signature, ushobora kwiraba bakavuga ati ni Isha yayikoze, iyi tableau ni Ivan Dolar yayikoze, iyi portrait ni Oleg Dev yayikoze. Urumva, ni Oleg Dev yabikoze. Rero ni sinonja ngaho mvuge ngo nje ngo ndakuvye le technique du dessin au stylo, ariko gusa ndashobora kuvuga ko mfise touche yiwanje indekriva nk'umuntu ari nikiyo nayo kugira ndayironke. Hari ibintu byinshi nakoze, je navyo si bindi, ni hari ubwoko bw'amaevre naravye, hari uburyo nabaye inspiré, hari ukuntu nashatse ko nokora. Ivyo navyo sinzi ko noce ngira ko mvuga nk'abantu banyespiye canke n'uburyo nakoze. Ivyo vyagonaje nawe nivyo nari nkeneye nyene numvirize. Bon, nko ku bantu banyespiye hari nk'umu artiste yitwa mu buryo buri technique, hari umu artiste yitwa Rembrandt wo muri Pays-Bas. niwe nakuyeko cyane ibintu bijanye
no kugira ama image arimo ibintu by'imirongorongo. Yakoresha technique yitwa eau forte, ni technique artistique yo gucapa ku cuma. Rero bisaba yuko uba ufise akantu kimba ku cuma kugira ngo uronke effet kanaka ziguha image. Rero ivyo nabikoresheje cyane mu ma technique yanje yo gucapisha ikaramu, donc bica bicrea gatushe kanaka. Hanyuma haruhande ya côté technique hari façon yo kwiyumvira nk'umu artiste. Hari nk'umu artiste nakunda façon yiyumviramwo ni umu artiste yitwa Salvador Dali. Hanyuma ndafise n'aba artiste bacapisha amakaramu, rero bobo nagenda araba ama œuvre yabo cyane. Sinonja ngaho mvuge ngo ni point yinaka ngo nahagaze ko kugira ngo ngire tushe kanaka bimuvuyeko, ariko numva ko ari ama œuvre yabo naravye cyane. Hariyo nk'abitwa ba Enam Bosoka, no mu grand maître akiri envie asanzwe nahari nyene twemera. Hari nundi uko numva iryo zino menga rishaka gushusha ni n'amazina y'abanyafrika. Ni umunyafrika aba muri Ghana. Akaba n'uwitwa Alan Barbo, no muzungu nyene sinibuka igihugu avamo, mugabo ama œuvre yiwe narayarava cyane. Hakaba n'undi yitwa Joan Casas, bava no mu gihugu kirimo aba artiste benshi, gifise amateka menshi muri histoire de l'art. Mu Butaliyano ngira mu Butaliyano muri province ya Milan. Naje urumva naje konzine naje no kunyigisha uri ngaha nyene niko kunyinjiza naje umwuga. Hanyuma akabazo nagire ndangirizeko ari nako kanyuma, mbega dufate nk'ubuonye ko tumenyereye abandi bantu, dufate base nk'akaro basi gutuntu dutonya twese tuzi. Hari abamotari urabona ko bafise utuntu twovuga nudushira hamwe ku buryo namba woshiramo mu ibihumbi 200 amajana iki, hanyuma umunsi wagize ikibazo canke habaye ikindi kintu uba kikagira iki bakagufasha ukuntu wova muri ivyo bibazo. Mbe mwebwe nk'abacafi nk'abashushanya mufise agashira hamwe mu Burundi ngaha muri kino gihugu turimo cane? Iyo tuvuze ishirahamwe, hari ishirahamwe riri social, bigaca bafashanya no mu buryo buri financier économique, donc hakajamo ibintu by'amahera. Rero aba artiste barafise umwuga wabo ufise ukundi kuntu umeze. Mwaba mubibona n'abaririmbyi biga n'aba artiste usanga bagira ama management, baragira ivy'amabita ama labels, bakagira abantu babafita nk'ababafashe mu mugongo kugira ngo bakagira rero n'ama team, cyangwa ugasanga niyo team ubwayo nyene yafise umu manager. Urumva rero kuba umu artiste biratandukanye n'iyindi myuga, biratandukanye cyane n'iyindi myuga. Rero je ndiko ndavuga ku kuntu ugushira hamwe kwacu kugenda. Icyo dukora turafashanya mu ma visibilité dufise. Umwe wese iyo hagize ikintu ashira habona akereka abantu biwe ati ndabira wa muntu wa mugenzi wanje hano yakoze igikorwa gishasha. Hanyuma tuje mu buryo buri financier ni canke burimo economique, bimwe ibintu bijyanye n'amafaranga. Ndaronka marché ugasanga ni nini ku buryo ntoyikorana, canke n'aba ari ntoyi kubw'urukundo dufitaniye, nkamuhamagara ati ngo umfashe, hanyuma ku kanoti nza kuronka turaza kugira gutya. Hanyuma ikindi naco hariho rero nayo mashirahamwe, ico niyumvira ko kigomba gusa n'amashirahamwe, aho haba ivyo bita ama collectif, ugasanga rero n'abantu bari hamwe bafise n'izina rinaka. Rero hari igihe baba bafise ubarongoye canke bakaba bafise uwitwa umu manager. Iyo bafise ubarongoye ashobora kuba ari umu artiste umwe muri bo. Ivyo rero nanje ntabwo nkunda, ntabwo mfise collectif ndimwo itwarwa n'umu artiste nkaho turishira hamwe itwarwa n'umu artiste munaka, ariko ndafise collectif ndimwo
imfise nk'umwe mu ba artiste bayo kandi ikaba ifise n'amaposte atandukanye nka management, ikaba ifise n'amakategori y'amaservice yandi ifournisa, nayo ikaba yitwa 257 Arts. Donc turafise uburyo dukoranamo une fois habaye exposition canke iyo une fois fise ico nkeneye ku bijyanye na art. Rero nibwo buryo tuba dukora, ntabwo ari urumva cyo kimwe n'aba montage canke yindi myuga. Hanyuma nkaba ndagushimiye ku mwanya waduhaye, ku kiganiro waduhaye, ku kuntu watwidondoye, ukuntu wadufashe, watuzimanya urukundo, utuzimana amahoro, utuzimana n'ubundi bumenyi. Muragize neza cyane, murakoze. Bon, turakoze cyane mugabo ariko numva nogenda mvuze en fait umuniga twarakoranye turaziranye, ibi byose niko ndavuga yarabizi mugabo ikintu ariko arakorana ikintu kidasanzwe, ariko agerageza kugira bijya asanzwe azi canke ashobora kuba yoronka kugira ngo yavyereke abanyagihugu. Rero uburyo bwo kumushigikira si ubundi ni ukugerageza kumuba hafi mu gufyonda ama subscribes, mu kugira ayo mapartage no kuba intéressé n'ivyo akora, comme ça byoroheye yuko nawe abankohaje atera imbere hamwe na team nyene bari kumwe, ko atari umwe, hariho abari kuri kamera hariya n'abandi bafise ibindi bikorwa nyene byo kugira ngo ku Bros TV igume nyene avance. Nanje rero ndabashimiye cyane kandi mutera imbere. Nukuri imbere turashimye cyane, ntawe reka gushimira igishikaramu, ndayishimiye uva je n'amazina yose ndayazi. Mugize neza cyane kandi Imana ibahezagire kandi ibandanye bongereza n'ingufu, kandi nubwo wavuze ati intambamye hanini ziva kuri wewe. Muragize neza cyane kandi mugire umunsi mwiza. Ego namwe mugire umunsi mwiza.